Umwe mu bakurambere aravuga ati igipimo kizokwereka umugabo mwiza canke umugore mwiza mwokubakana si amatungo kandi si n'isura nziza gusa neza, oya, hari abantu usanga basa n'irirenze ariko bagakora ibikorwa nk'ivya shetani. Hari abantu usanga bafise amatungo ariko bagakora ibikorwa nk'ivya shetani cyangwa nka bimwe vya Karuni. Ubwiza rero ntiburi ku sura kandi ubwiza ntiburi ku matungo, ahubwo uwo muntu muzobana ari mwiza uzomubona ryari ni wa wundi azoza arakwibutsa gukora ibikorwa nyobokamana. Uwo ni wazoba ari mwiza kuko azoba kwifuriza neza kuzoja mu bwami bw'ijuru mukazoba muri kumwe. Ariko wa wundi yishakira ivy'isi naho azoba asa n'irirenga, ubu nta bwiza bwiwe, umutima wiwe uzoba waramaze kononekara. Abagabo rero benshi bahacungire, kuko iyo bagiye kurondera abo bubakana baraba amasura yabo ntibaraba imitima yabo. Aho rero abenshi bahacungire, n'abagore benshi bahacungire, inkumi nyinshi zihacungire, kuko iyo bariko bararondera abo bubakana cyangwa se bahaje kubarondera abo bokubakana bakunda kwisunga amatungo, ntibisunga umutima w'umuntu n'ibikorwa vyiwe vyiza iyo bakora. Ibikorwa vyiza nico kintu ca mbere, kuko muzobana ngaha kw'isi mwongere muzobane n'inyuma yo kuva ngaha kw'isi. Tuko duniani kulingania dini, tuwafunze mema yaliyo kitabuni, kwenye Qur'ani na sunna za peponi na akhera pia.